kuba bariko baracanka maze kuranga ibitsino bwashya kuri 2 kubusa ariko kandi ku 39 nababwiye kwitwara na Tovega nawe rero ikarita itukura ruvuga ni equipe yitwa Villarreal yagiye kugina match cya kabiri novuga ngo itsa nuko yakinye arabakinye 10 umunsi w'ejo urukino rwa Villarreal na equipe ya Barcelona muri rusangi wowe warayirubonye gute warubonye mu cuci meze gute nk'umuntu vaye we yabonye Barcelona isangwe no ari ya equipe novuga ngo izicikira rondera uvuga ati no muteza kwa tugumana mu kibaniro bwa cambere cyo muri Laliga Barcelona na Villarreal ishusho yari imeze gute novuga ati gwa rukino dasanzwe cyane gwa rukino dasanzwe na cyane cyane aho ubona ko ari imigigera kuri 2 yari yarigiye guhura bari muri course yo kwirukanga ku gikombe cya Laliga kuno musene FC Barcelona mu mwanya wa mbere basumba Real Madrid amanota agira kuri 4 ariko kandi kanatsinda mugwagiri wari mu kibanza cya gatatu wari no mugwi wa Villarreal nyene rero gwa rukino je kuganje nawe nakuruza kugora umugwi wa FC Barcelona kubera ko kanatsinda baza kuba batembeye umugwi wa Villarreal hari iwabo ariko kandi ni FC Barcelona yaje gukina runo rukino badafise bamwe mu bakinyi babo beza cyane ndavuga Pedro Gonzalez ni FC Barcelona abona ko yatsinze bisa nibigoranye cyane nubwo byashitse karonka ivyo bitsindo bigera kuri 2 ariko ravyo buryo FC Barcelona nse ivyo bitsindo bigera kuri 2 ukacuraba nibibazo FC Barcelona agira hura navyo ikagendera tabagwa nuno munyezamu wabo ndavuga Joan Garcia novuga ati ni kintu cabaye ciza cyane ku ruhande rwa FC Barcelona ndetse na save nziza cyane zakozwe nuno munyezamu wa FC Barcelona cyangwa umufasha bunini cyane bwakozwe nuno mufasha no munyezamu wabo ndavuga Joan Garcia ariko naraye ntaho ikintu kivuga giti burya uno mugwi wa FC Barcelona jereka ndawugire nk'umuntu urabona umuntu afise ibihimba bimugize uretse yuko parti nkuru z'umuntu uzamva kwe ndibuka turi muri primaire batwigishije ati ngo parti z'umuntu nkuru ngo numutwe ngo umutumba amaguru sivyo ko ntabumvaga basha Robert ndakumva neza cyane nihenze urankosora nimba no banako uko nyera kumva uyi parti nkuru z'umuntu numutwe umutumba amaguru ariko uwo muntu nyene afise ibihimba vyinshi cyane mu mubiri wiwe yego umuntu arafise umutima umuntu afise estoma umuntu afise amahaha ibitigu yego ndetse n'ibindi bitandukanye n'amaboko n'ibindi ariko muri FC Barcelona je nayise umuntu kubera iki FC Barcelona ifise abakinyi ibafise bana bakinyi 11 batangura mu ruhande rwa FC Barcelona bafise uruhara novuga ati runini atari uruhara rusanzwe no shaka kumva nk'umugwi wa Real Madrid no Real Madrid ubuze Mbappe biragoye ko nk'ico gitsindo ubuze ndavuga uno munyezamu wabo ndavuga Thibaut Courtois biroshe cyane we Real Madrid gutsindwa ariko muri FC Barcelona bisa nkaho bitandukanye gatoya yego FC Barcelona shaka gutsinda udafise Pedro FC Barcelona shaka gutsinda udafise Lamine Yamal FC Barcelona urashobora gutsinda udafise Rafinha ariko uburyo uza gutsindamo cyangwa uburyo uza kurangizamo urukino biraza kugaragaza neza ati FC Barcelona yakinya ariko absence ya Pedri yabonetse FC Barcelona yakinya ariko absence ya Yamal yabonetse FC Barcelona yakinya ariko absence ya Rafinha yabonetse rero nayise nk'umuntu ashaka kubaho akagwara estoma ariko agakomeza kubaho umuntu ashaka kubaho akagwara umutima ariko agakomeza kubaho umuntu ashaka kubaho akagwara amahaha ariko agakomeza kubaho umutima niyo novuga ati gihimba kinini cyane kigize umuntu ku buryo utawufise ucufa umutima ugwaye nta undi mutima bashaka kuguhindurira baravura naho yutahagaze niyo ntera rero yutahagaze umuntu ashaka kumva ngo ati bamujanye mu buhinda ngo agiye kuvuga umutima ngo bamukore operation umutima ukacomba wa mutima nyene tuzi kugize ikibazo umuntu acapfa barawubaga bakakora urya mwanya bawubaze utari kurakora umuntu ababayeho gute urumva neza ko umutima udahari umuntu ashobora kubaho ariko uburyo abayeho abari uburyo buba bugoye cyane rero nagombye gutanga ko karoro nisunze kuri FC Barcelona ndetse n'umukinyi nka Pedro Gonzalez Pedro Gonzalez je ndamuha hole y'umutima mu mugwi wa FC Barcelona muri uwo muntu wa FC Barcelona FC Barcelona kirakina urabona neza kirakina ariko irabuza umukinyi yitwa Pedro Gonzalez hari ibintu muri FC Barcelona ko biragorana kubera iki hatarimo Pedro Gonzalez FC Barcelona kirakina ukabona n'ivyo kiyagegeza gusatira ariko hari akantu k'akanovera kabuze muri ubwo busatirizi hari akantu k'akanovera kabuze muri FC Barcelona mu bijanye no kugumana umupira kubera ko badafise Pedro Gonzalez FC Barcelona kirakina ariko kabura neza ati hari ibintu by'inyubako muri FC Barcelona ko rabura kuko babuze wa mukinyi adicta urukino ari wo wa mutima wabo ndavuga Pedro Gonzalez rero muri FC Barcelona iri kirakina FC Pedro Gonzalez urabona neza ko hari ikintu kibura muri FC Barcelona FC Barcelona yakinyira satira ariko ukabona ibintu bijanye no kubaka urukino ibintu bijanye no
byo kudikta urukino nta mukinnyi ari hadikta urukino nk'uko twari dusanzwe tubimenyere kuri Pedro Gonzalez nivyo Frankie de Jong arahari ashobora gufasha muri bimwe muri bikeya ariko finisio yo kubaka urukino yo kudikta urukino ibuze kubera iki wa mutima wari usanzwe gukora iyo hole nta uhari muri FC Barcelona ndavugana Pedro Gonzalez hari witwa Frank de Jong yitwa Erika biragaragara muri FC Barcelona bwana Lidike na Houston muri lecture dije gusa mu rukino cyangwa umukinnyi ashobora kuorganiza equipe ya FC Barcelona Pedro Gonzalez ku munsi ugaragara kare wa mukinnyi ubona ko Villarreal akatse mu kibuga of course Eric Garcia n'umukinnyi akirakana neza kuri 6 ko ni hasi fike amaze kubihindura uburyo bw'imikinnyi ramugenda 6 muri FC Barcelona Frankie de Jong kina numero 8 nkuko akina muri equipe ya Seruka gihugu y'Ubuholandi kina numero 8 ariko asakura wa mukinnyi aza gutuma FC Barcelona iba stable hakaba equilibre hagati n'ugati ya defense na equipe ina hagati mu kibuga sanga bikuberagira ikibazo kidasanzwe ugiye kora ku munsi w'ejo FC Barcelona of course buri equipe yibuze umukinnyi mwiza turabona ko habonetse ikintu kutsigihengeri muri equipe ariko muri FC Barcelona birakabije cyangwa birarengeje urugero kuri FC Barcelona uno mugabo bita Pedro Gonzalez ni wa mukinnyi ubona ko ubwiwe bitansi Afrique rabuze solution yo kumusubiriza muri FC Barcelona habuze umukinnyi uza kuba iyo fatiyo lecture dije kuza gusoma urukino kuza kuorganiza equipe ya FC Barcelona hagati mu kibuga of course aba hari nibeza ariko muri bwa buryo bwa Pedro Gonzalez bikoramo ko FC Barcelona yabayeho ibanziza kubera iki yatunze umukinnyi Andres Iniesta yafite umupira kuguru mwinshi neza nuko atire n'ubu rero muri Barcelona harakene ko nimba Barcelona yifuza kubaho igihe kirekire ngibe equipe ikomeye cyane barondira mu backup mwiza ashobora gutanga minimum ibice 60 kwishana byo Pedro tanga natanze akarorero na cyane ko umuntu ngombye gusigurira abantu bakunze kuba bavuga ngo FC Barcelona ngo ni Pedro gusa gucange ngo FC Barcelona ngo ni Lamine Yamal gusa no Pedro atahari twabona FC Barcelona isinda ariko ugasanga aribyo yatsinze mu buryo bugoranye cyane kandi ibice bisigura ngo Lamine Yamal ngo adahari ngo FC Barcelona isinda hoya iratsinda mbere n'inkino zikomakomeye ugasanga irazitsinda mbese FC Barcelona ntiyatsinze Newcastle iri FC Yamal mbese FC Barcelona sinzi inkino zingahe idafise Rafinha ariko nubwo iba yasinze hari ikintu utegerezwa kubona ko cabuze kubera yuko wa mukinyi yagikora si hari natanze rero example y'umuntu abakinyi bari muri FC Barcelona bagize bimwe mu bihimba usanga bigize umuntu mu mubiri w'umuntu kubera yuko nico gihimba nibwo kibura mu muntu hice bisigura ngo umuntu arapfuye ngo acategerezwa ngo kutabaho no arabaho ariko kabona ati umuntu hari ikintu abura muri rusange rero FC Barcelona twari tubonye absence ya Pedri hari zimwe muri je dusanzwe tuzi kuri FC Barcelona zitashoboye kugaragara mu buryo tuzimenyereye mu kubera ko Pedri Gonzalez atahorimo na Lamine Yamal ashobora kubura FC Barcelona ikaguma itsinda ariko hari ibintu utegerezwa kubura muri FC Barcelona ya mipira ishika imbere vyoroshe ya mipira ishika muri box vyoroshe ko yahora bikogwa na Lamine Yamal nta uriho vyagoranye cyane ko ushobora kubibona kubera iki si hari rero muri FC Barcelona ariko nyene Houston ukiri ngaho kuri kintu uravuga ko tubona Barcelona yari ifite ibice 80 kwijana mu equipe twa Villarreal yari ifite ibice 20 ubwo ndiko bivuga kwizajya Pedro Gonzalez ubwo Barcelona yo ubwayo nitwavuga ko yagiye gukina match nziza nitayifise witwa izajya Pedro Gonzalez ko tuzi ko nimba ari gushobora kuba ariko ayobora urukino nivyo hari umutima wino equipe yitwa FC Barcelona ya Pedro Gonzalez bari kwitwa Frank de Jong n'undi mukino uva nka Firmino canke Dani Olmo ku munsi w'ejo nivyo twabonye iki tubonye ibitanduka turabona ko Frank de Jong araje Igiye Garcia n'uwitwa Firmino Lopez n'amakinyasha kuri batatu bose batakunda kwegora kinana rimwe uko watagusanga Igiye Garcia karakina hagati mu kibuga mu gihe badafise Frank de Jong cyo badafise witwa Igiye Garcia nako badafise witwa Pedro Gonzalez ubwo bivanye Robert na Houston ndazi hari byo kucubandaniza ko bwana Houston biragaragara ko neza uwo mukinira ucanka iyo mikine ko arakina ku munsi w'ejo ukura kwa Pedro Gonzalez ubwawe hari ikintu cyo bavyononye mu gihe batsinze kipe yitwa Villarreal bakabatsinda kandi ibitsindo 2-0 binagaragara kandi ko barusha ibintu bitandukanye nka possession haba no ku mashuti wono target cyangwa izo badaci inyuma y'ikigori cyangwa iki hari ikintu twaweho cyo cyabuze kutagira Pedro Gonzalez mu bakintu bakorakira batangura mu kibuga ku munsi w'ejo ikintu novuga kuri FC Barcelona ku munsi cyo bwana Rizike biragaragara ko ivyo turavuga kuri Pedro Gonzalez ari wa mukinyi nuko afasha FC Barcelona mu buryo bwo kurinda urukino rwa construction du jeu nibige bitandukanye muri FC Barcelona ku munsi w'ejo of course barakinye mu urukino rwiza kuko birumvikana harimo na inferiorité numérique kuri equipe ya Villarreal hari umukinyi wa 14 uje 36 bituma FC Barcelona iza gukina iri à l'infériorité so no ngwa ku ruhande rwanje ngiye kuraba rero Pedro Gonzalez ni wa mukinyi ubona ko muri FC Barcelona rimwe na rimwe muri ya karite y'UN bwa bwiza bw'abafite nk'umukinyi ko kubana ballon mu gihe bikenewe no kuyirekwa cyangwa kutayirekura
bituma wanachekana ya defense ya FC Barcelona itaba minase muje bukuru imipira ibacikira cyane ariko ku munsi w'ejo harabuze umukinnyi Pedri Gonzalez akati mu kibuga bituma n'uwo Jade Martin na Pogba bisenga mukora amakosa mu gukora imipira idakenewe hakiri kare kuko no kugira ngo Pedri siwere mirire kiperatero wa FC Barcelona ariko niwa mukinnyi ubona ko muri cyagiye harimo pressure muri FC Barcelona umupira kuri rukanga cyane ni Pedri Gonzalez yo capacité yo gutuza urukino bigatuma no ko umupira ugenda witonda cyangwa umupira unyaruka so ejo twarabonye rongote madeshe technique yo mu defense bita Jade Martin deshe technique yo mugabo bita Pogba biragaragara ko rimwe na rimwe byavuye muri sortie de la balle mbega ndi Jade Martin ntoyo umupira rongote muri defense sortie de la balle mukukura umutima wa defense ndagutwara hagati mu kibuga nza kuwuhande ninde meriye mwiza sho umupira akazakutura mu buryo bwiza Eric Garcia baramu umupira akisanga rimwe yawutakaje so nubwo atari kuhande rwanje ugiye kuraba mu buryo bwo kurinkinga guhuza neza mediane axe centrale ya FC Barcelona harabuze umukinnyi za kubikora cyane gusumba ko Pedri Gonzalez abikora kubera kubwira ngo kugira ngo ugire equipe bien équilibrée equipe ngo tifse balance iri hamwe nukubwiriza kugira umumediateur mwiza hagati mu kibuga ashaka kuza kuvuga ndaza kwekilibra neza defense na mediane cyangwa nza kudikinga neza attaque na mediane so kuruhande rweje ngiye kuraba uburyo bw'imikino ya FC Barcelona ni credit bwambere bakinye match nziza mu buryo bwo kubaka urukino wanashaka ariko still harabonetse no kwita madeshe technique mu mutima wa defense bice kuno musore bita Pogba na Jade Martin habuzi wa mukinnyi hagati mu kibuga abwirizwa kuba mu gihe umuha umupira araza kuwurekipera neza ndaza kuwugumana sinza kuwutakaza kuko byaraga ko Eric Garcia ku munsi w'ejo nuko batabara kirikare hari umupira atakaza gusanga bamuhaye ballon agize hesitation mbega ndawuhande ariko ari Pedri Gonzalez utombo watoba umupira ni wa mukinya utora direct akatara mu mukinya uhade usanga bigiye kwa byora mu buryo bwo kwani mu rukino gasanga animation d'hygiène nziza yo cohesion hagati mu kibuga n'abandi bakinyi bimeze neza nicyo navuze ngo rimwe rimwe Barcelona yabwiza kwiga ubundi buryo mbega ni gute twonde ndi mukinya zo gufasha Pedri Gonzalez hagati mu kibuga mu gihe agize ikibazo cy'uburuhe cyangwa agira ikibazo cy'imvune mbega nindi ari capable yo kuza gutanga ibice 60-55 kugira ngo aze kuba akura mu gata Pedri Gonzalez of course nta muntu yotongo basaki mu rukino rwigo ku munsi w'ejo ariko mbega ko twabanye madeshe technique menshi ninde kuza kuyakosora ngo ngo Barcelona banagikina neza twarabanye ko muri FC Barcelona mu gihe Pedri mu kibuga hagati mu kibuga niga ko dusanga madeshe technique yabaye menshi kubera ko afite technique afite ubwo bwenge afite uburyo nawe urukino arusoma niyo bakinyuma na ko rimwe na rimwe afite ngo ati cerveau ikora reflex nyinshi usubandi bakino bahise Barcelona Eric Garcia niwe yavuze ati ngo muri FC Barcelona ngo ifise umupira ngo wabuze ico ukoza ngo wewe wuhe Pedri Gonzalez neza cyane ngo ntaburi ico ukoza rero nako ndaza kuri ico kintu nyene nteranza FC Barcelona yarasinze urwo rukino kandi utegereza kubashimira kuko cari gikenewe nyamukuru n'amatagira kuri 3 na Dieter Hansflick yashoboye kuba anabicako amatagira kuri 3 nico kintu cingenzi cyonyene ariko muri FC Barcelona nkuko nyene nabigarutse ko hari utuntu tushobora kubura iyo habuze umukinyi umwe kanaka muri aba bakina cyane cyane ndavuga umukinyi nka Pedri Gonzalez, Lamine Yamal ndetse na Rafinha nego siyo nyinshi icitanga solution ivuga yuko ngo FC Barcelona igiye gutsindwa kuko idafite umukinyi umwe muri aba babiri gutsinda bashaka gutsinda kandi kanatsinda ku munsi w'ejo badafite Pedri Gonzalez twabonye bari hejuru mu bijanye na possession ibice 80% kwa bari hejuru mu bijanye na possession ariko iyo possession ukuntu yarondewe equipe twavirere yayo yego iyo possession ukuntu yarondewe yabonetse ariko bakina n'umugwi umeze gute shirako kandi ko equipe ya Barcelona equipe twavirere yare witwa Renato Vega yagikuronka ikarata n'uvuga itukura bakiri neza cyane mu gice cyambere c'urukino rero novuga ati gusumba position Villarreal kandi bagasumba position muguda kuyiye ibintu biba bitahurise nubwo batari kuba bafise Lamine Yamal bari kwisumba position nubwo batari kuba bafise na Rafinha bari kwisumba position ariko hari bamwe mu bakinyi bagaragaza FC Barcelona ati iyo batamufise hari ibintu tumenyere kuri Barcelona dutegezwa kubura nimba tuzi uno mugabo Johan Cruyff yashoboye kuzana ino style ya tiki-taka muri FC Barcelona kuva agiye mbege style ya tiki-taka ni ikiri muri FC Barcelona uko yari izanywe na Johan Cruyff niko kimeze uko yubatswe niko kimeze nuno munsi ego ni tiki-taka ariko harakanovera ibura ariko urumva kubera ko wayitanguje si wagihari kuko niwe yarazi kuntu kubwishikana kanovera yari kutegezwa kugenda kuri Pepe Jose Guardiola tiki-taka yiwe niko imeze no munsi kuri Dieter Hansflick niko ari imeze kuri Xavi
hoya siko ari imeza ariko no kuri Xavi yitwa tikitaka ariko kanatsinda ushaka kuzitandukanya ati iyi ni tikitaka ya Pepe Jose Guardiola ni tikitaka ya Xavi canke ni tikitaka ya Dieta Hansofre muri rusange rero nibice bisigwa ngo udafise ngo Pedri Gonzalez ngo possession ngo cuba hasi no utegezwa kuba hejuru kuko FC Barcelona nyene ubakira kuri possession ariko iyo possession yawe harakanoveriza kuburamo kuko wa mukinyi ayubaka canke ayitegura mu buryo bushimishije neza cyane 100% si hari muri FC Barcelona ariko FC Barcelona tubona hari bamwe mu bakinnyi bakomeza kwitanga no gukora ibikorwa binini cyane ndagaruka kuri Johnny Garcia yarakoze amasave menshi cyane akomeye nimba hari abakinnyi beza cyane dushobora kudondagura FC Barcelona fise dushobora kumwibagira Johnny Garcia kandi kanasinde kigeretswe ko nabonye na Rafinha nimwe muri option uvuga ati FC Barcelona ari nyotewe cyane kandi kanatsinda yari inabuze kuko mu nkino ndwi kuva avuye mu mvune no munsi amaze kugira uruhara mu bisindo bigira muri bine hari muri FC Barcelona amaze gutwara omedi match inshuro zigira kuri zitatu mbere kanatsinda zikurikirana ariko uranyumva uretse urukino ruheruka niko gwaciyemo adatahukanya agashimwe ka omedi match gwa Laliga gwa Copa del Rey ndetse n'urundi rukino gwa Laliga ariko inkino zibiri zose yaje atahukanya omedi match n'ugwejo atahukanya omedi match binimwe bitwerekana bitwereka iki rero Rafinha numukinyi FC Barcelona ifita igategeza yumva je notegeka kwishima nimba yo bitishimye notegeka kwishima timwe mu akwiye kwishimira Rafinha n'ubundi biragaragara muri FC Barcelona bwana Houston kivuze kirumvikana kandi kino gitahuritse cyane ni no mugubona ko ubwiza bwo buhagaze ku makarita amwe amagiye atandukanye muri FC Barcelona ayibwiriza ko yigira nziza kuba kubwira ngo equipe iza kwa nziza mu buryo bumeze gutse no kubwiriza ko amakarita ashobora kuza kuyobora ayandi makarita mu kibuga kuko uyu musore bitana Rafinha Diaz Beroli kuvana ngo uno mugabo bitanse Afrika ashika muri FC Barcelona yamugize umukinyi w'igitangaza w'igihangange muri mujya mugwi no mukinyi ubona ko mu buryo bwo kuba kurukira mu buryo bwo gukora pressing ubwa mbere no mukinyi ubona ko azafata n'intambwe ya mbere novuga ati kuri Lamine Yamal nta mujyo baki akiduca akigira abantu cyo tamakenga kuno musore mu buryo bwa karite nziza mu buryo bwa tala ameze neza makine yeje iteye neza kabisa nabonye ntana guciremo bwana Robert hari umuntu witwa Amaoneka Joseph yaje ngara natubaza ati irya celebration ya Lamine Yamal ngo mbese ngusiguye iki ko nabonye ngo celebra nk'umuntu ariko arimyira mu bisanzwe Lamine Yamal kuva urukino rutangura akoze ku mupira baje bafana ba Villarreal bace bamukomera induru zari nyinshi cyane ariko umwana avuze ati je ntegerezo kubera ko ndiwe nico nshoboye acara batsinda amaze kubatsinda acagenda arasifra akoresha sifre kujya bijya bintu byo kuvuza filimbe acara sifra kujya bereka ati ugwamo kigabanya ugwamo ubona kuri match y'ejo tugiye kwa tuje mu rukino neza kati naga tukavyinjiramwo ubona ko mu buryo bwa construction cyangwa kunywana kwa attaque FC Barcelona bibikiye kuno musore Lamine Yamal na Rafinha nakunze iki ku munsi wejo ico no kwita ko interchange ama post biragaragara ko Lamine Yamal rimwe ijya post nakunze kwivuga ati Lamine Yamal n'umukinyi mwiza mu buryo bwa tala ariko abwirizwa kwiga ubundi buryo mu gihe match yagiye kubigorana mu Arfbeck yamufashe cyane ni gute no kwideburu yagira ngo muve muri zane nekunda kinje mu bindi ku munsi wejo byaragaragaye ko Lamine Yamal yavuye kuri post imwe gasanga ko baraguzana na Rafinha swat bahuriye kuri post imwe baduje ku ruhande rumwe gasanga bakora barakina match nziza bakoranye mama nokati jeune neza cyane so nubwo ngo byabaye byiza kuri Barcelona ku munsi wejo mu gihe bwo kugira ngo ubwo guhuza kuno mukinyi bitara Lamine Yamal na Rafinha bivyara umusaruro Ferran Torres ntiyari mwiza kuko ku munsi byagaragaye ko hari umukinyi mu buryo bwa gukora appel de la balle kuza gusaba umupira Lamine Yamal hari amapira hari imipira myinshi muri série de réparation ibiri mukinyi yikinga nimero 9 bona ko munsi wejo ko ni bano basubira kuri bibaki match nziza iteye ubwoba gushaka no musore munya Hollande bita Frankie de Jong yari mwiza ku munsi wejo hagati mu kibuga ni Barca ubona rimwe na rimwe ni equipe nziza ariko hari utsozo ibifise mu bwaye mu buryo bwa construction kubera ko ni equipe bongi ifisa amafaranga ni equipe tifashe neza mu buryo bwa nuko tibukuzana abakinyi batandukanye kujya kwisogura abakinyi ariko baza kuraba ibi bibazo barimwo hari ukuntu bagerageza kubera ko ni equipe tunzwe na Masia na Academy bakaza bakagerageza kugiye kuraba nka axe yose bisa nkaho yari Academy jana kwijana avuye mu Girikundi kuko uyu n'umusore bita Ariando Bardeni Ramasia cyane shako ku Barcelona n'uti Gerard Martin yari Ramasia kuko kuvuga ngo abakinyashe kuri bane hari havuye mwitwa Girikundi mu bana ba Ramasia hagati mu kibuga wasanga Eri Garcia na Ramasia hapa hajye nyene ugasanga abasore ba Firmino Lopez ni Ramasia hajya baramini aba ni Ramasia igiri hajya wasanga FC Barcelona rimwe na rimwe itunzwe ibibazo byose irimwo ni equipe igerageza kwikamata bivuye kuri yashiga umupira maguru ya Ramasia arakano waruvuze Robert ka atake igizwe n'uwitwa Lamine Yamal kagirwa n'uwitwa Rafinha
n'uwitwa Novango Ferran Torres bigaragara ko wanashaka kuno munsi tubazi ko turabona ko ino yitwa Ramyama ukazana n'uwitwa Novango Rafinha yakoragerageza kuba ushobora kubikora kintu bagakina na wanashaka muri atari bakina neza munabivuze neza muravuga ati no munsi ni wa mukino uvuga ngo no munsi ko ari babiri uza gusanga muri karavuze ubundi kibanza nabonye wanashaka n'isa gitwa Ramyama rimwe na rimwe ari muri babakino uvuga ngo bazabakina na nimero 10 ko twabonye ko mu Gutwara Feda bari karakina uvuga ngo akina nk'umukino uvuga ngo ku mpande nako ku mpande Gutwara Feda akamugaragara kuri cyo cyangwa bazabitwara Ramyama ku munsi w'ejo nimba tuvuga izajya Pedro Gonzalez tukavuga yuko Frank de Jong arakintu bameze neza tukazana inyuma amazi atandukanye ba Gina Martine ba Kubarsi ba Gire Kunde eske ku munsi w'ejo ko tubona kumengo n'ibitsinda biko birinjira byinjijwe n'aba bakintu baba basatirizi Ramyama n'utwara Rafinha ubwo Barcelona rero ko turavuye ko no munsi niba ari equipe nziza mu gihe tubona ko bafise Ramyama ameze neza witwara Rafinha akaba ameze neza twaravuze tuti no munsi wanashaka hakubura witwara Rafinha uvumura witwa nde Ramyama ku munsi w'ejo Ramyama Rafinha ukora ko arakinana ku munsi w'ejo ubwo nimba twabonye intsinzi ya Villarreal akatsinda itsindo 2-0 ino GPS Barcelona ubwo muri bushobozi bwa no bakinbo niko tushobora kuba tunabushira hejuru gusumba abandi bakinbo bava ku munsi w'ejo nabonye umwe mu specialiste abese bakuru bagiye batandukanye nuko ati mu mupira w'amaguru nabonye bandika bati mbega ubita Lamine Yamal bita Rafinha nibo bagiye kuba donziza ku mugari wa bora sofa tujye kura mu buryo ko barakina wanashaka na match bakinye batsinda equipe batsinda ibitego 2-0 muri weekend navyibuka yari Copa del Rey ntibagiye equipe ya Guadalajara 2-0 ubona ko ni ino equipe FC Barcelona iri kiraza kubika amatamuje bwo kubaka donziza muri attack twarabonye Barca nziza yari ifite Neymar Junior muri attack ariko na Lionel Messi bakubaka donziza cyane gatumwe bafize bita uno mugabo bita Andres Iniesta ushira ko no mukinyi bita Sergio Busquets gatumwe kibuga na Javi Hernandez ni equipe FC Barcelona ko rimwe na rimwe mu giringiza kuba nziza yabwiza kubifisa amado byagaragaye ko ubwiza bwa Yamal biko buragaragara mu gihe Rafinha hari birumvikana guheza giye gwa canke itala ya Lamine Yamal ikireheza igwa n'ubwiza bwa Rafinha mu kumuridinga mu bwa experience no kwa mukina murusha imyaka no mujyo no gwati go gufata nkama urukino ku munsi w'ejo umajikedo ciza mbega duo y'abantu basoga bagira kuri babiri igiye kuba yoza kuba donziza muri FC Barcelona gafasha ibigiye bitandukanye biragaragara ko bakoze match zibiri zigaragara kandi nziza cyane hagati y'abasore bagera kuri babiri bariko bitwara neza cyane mu buryo budasanzwe so nubwa ku ruhande rwanje ni FC Barcelona idasanzwe ni FC Barcelona nziza kandi mbona ko yabwiza kuba ari club yabwiza kuba hajya ahantu kuko ubwiza bwabo burayivuge n'akahise kago mu mupira w'amaguru ni umugwi wubatse akahise kandi akahise kababwiza kuba ari equipe ubona ko yamayikamata mu buryo bwiza cyane ku munsi w'ejo baraje bitwara neza baza gukunda equipe ya Villarreal kandi babikombensa ibice 80%.